apere zose kupa inamba zose broka umwana yande vyase nagiye kwasi kurima byose umwana arandenze atimewe se nikata azotuma nishira down imbere yiwe mbembaus kanizwe nk'icamare wagwa jana gatene turabaririmba mutubabare sa usubire mugenda umbwire nize plan ufise urashobora kuvuga ati ndaje gukora ibintu bibishe oya sinje gukora ibintu bibishe antuka mvuze shaka rubwira abakunzi ba Welcome Burundi TV eba none mwaka kabisa munyitege ku bintu nibi ama creation ya nyine nabivuze nkitangura ndavuga ati hari ivyo no banarakoze naratakaje muri 2021 kuko urabizi ntangiragoye radio ariko uko umuntu agenda aratera intambwe buke buke usanga ariko arongereza ikindi kintu akagira evolution kanaka mu kintu ciwe nanje ni kuvuga ndafise creativity nyinshi numva nshaka gukora muri 2020 muto mwarabonye 2021 kandi mukuntera intege kwanyu nanje bica binyongera inguvu nkaca nkoranye n'ibintu bimeze fresh ubirize fresh kubera ikiganiro canje ca mbere nagikoze n'umuntu tumenyeranye rero urumva usanga nyene wisanzura fresh ariko ibiganiro bikurikira ndagikora n'abantu nyene ari tumenyeranye cyane kandi nabo usanga mu mwuga wacu babimenyereye cyane urumva nyene abari kindi kintu rero ugakora ukavuga ati bataratsa kamera ku mutima byawe umutima ugira wamubakoresha n'ibiganiro bajyanye nje naho nzi kuko nico gituma niki kintu numva congora kwishura nabo nzi vraiment no bambeshe sinzi ko ivyo bintu binabaho ko ari besho kuvuga yuko abigeme bari Saudiya bakuze gutwara abasheri babandi ubona beshi bavyidoga nk'aba Kelsi n'abandi bagiye batandukanye bavuga yuko abigeme bari Saudiya bakunda kubatwara abasheri urazi baragutwara oya Oh yes, hello guys, ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri mikro ya Menya Talent TV. Right now I'm back again. Reka mbanze ninywere man. Cameraman ndabesha. Yes, rero ndakubwira ati namaze kugaruka hamwe ndakubwira byinshi amakuru ivyo utaruzi muri entertainment nza ndakuzanira ibintu bishasha 2020 narakubwiye ati icyo usabwa gusa kora subscribe kuri Menya Talent TV hama wirabire fire ndibaza wana umuntu turi kumwe nawe sinigwa ndavuga byinshi reka tumwakire kwanza biti ni bomeze fresh uko bien yeah napendeza sana asante kaluki kabien unaona cameraman ntushiduke wangu niko biba bimeze nabwo ati muri Buja Flavor ibintu byiza byinshi birari abana beza ibintu byiza byose bisanga muri Buja Flavor ama interview ameze fresh muri Buja Flavor ndashaka ndamukeza abakunzi ba Menya Talent TV abwiye ati mumeze fresh hero bakunzi ba Menya Talent TV murameze neza Jenny fresh meze neza nko mubibona ya ni Honorine Gihozo kuri Welcome Burundi TV ndabasaba kuba fans ba Menya Talent TV mugende kuri channel yacu ya YouTube mugire subscribe ya hamwe n'abakunzi ba Menya Talent TV muce muza n'abakunzi ba Welcome Burundi TV ya muce mugenda kuri talent subscribe hama tubafashe n'amapartage kugira nabo ibikorwa byabo bitera imbere ya birababaje kubona uri umurundi ariko ugasanga uri kurakora ama subscribe ku ma channel yo mu Rwanda ariko ugasanga channel zo mu Burundi na subscribe kora why kora ivyo please kora subscribe naco bitwaye fasha bene wanyu sibyo none twese turinga ngo fasha nawe warafashijwe yes fasha nawe warafashijwe kuko ufashije umunyarwanda umurundi wanyu akabura bica bingana bingahe se bro kora subscribe rero yes rero wamaze kuvyumva yamaze kwivuga numudemo mwiza ariko uri mwiza sana javre mama umudemo wabanze ko umudemo nawe wameze gute abademo bawe barahari yes abademo bawe barahari kuba declive kuno bo bameze gute beze bameze gute okay reka jeshe kugerageza umukobwa mubi je novuga umukobwa muba ameze
abafite isura mbi baba we ariko umuhungu basha nukuri sinzi abanza ureke tukiri ngaho nyine wovuga ko umukobwa mu bataba je ntavyo nzi dushaka wishure umukobwa mubi ntabaho nta muntu mubi abaho wana ariko hari abasore benshi uzabona ngo ujya mu demu ni mubi ngo biravana nuko umuntu atahura ikintu kuko abantu ntidutahura ibintu ico kimwe ariko ngira ni kubera umukobwa reka basi ndakubaze nawe nk'umukobwa nta muhungu mubaba umuhungu mubi si bavuga no umviriza radio ndakubwire bavuga ngo ububi bw'umuhungu ni ku mufuko ngo uri umuhungu udafise amahera ngo uri mubi rero sinzi nivyo nabanumva abantu bavuga hari n'abafise amahera kazamuma tujya muntu ni mubi kubera navyo nzi kweli yego yes ariko basi twigarukire 2020 yamaze gutangura ambega bimeze gute mu mwaka wa 2020 nize plan ufise uvuga ati kabisa uno mwaka ntegerezwa gushika kuri ibi nibi mbega bimeze gute Okay, plans zanje mfise muri 2020 ndashaka gukora nukuri ndashaka gukora mu kazi kanje shiremo inguvu uko bishoboka kose ivyo noba narakoze bitagenze neza ndabikosore hama nyene namwe muzobibona ngira ngo ni buke ya yes kabisa 2020 ati ndaje gukora ebana ati icyo usabwa gusa tikura subscribe wirabire ibikorwa vyiwe ndabesha cyane gose ego subscribe na comment kugira mu nteri intege kuko mudahari urabizi ntaco twokwishoboza ariko muhari muradutera intege mugakora subscribe mukadufasha partage ibintu bikagenda neza je nkunda kuvuga ati nibo ba boss nibo nimwe ba boss mwe dukorera mudahari twese twoca tubiheba na kamera twoca tuzimya twoca duta kuko nitwotamba twirorera subscribe rero nimba turiko turavuga ibice turiko turakora ibi ni kugira ngo ushobore kudufasha nawe ukore subscribe kugira ngo ejo natwe dutere imbere cyangwa se natwe turonka akantu mani nyakubaho niwe bivuze ati umufuko wose ugira icujamwe none udakoze subscribe cyabigenda wavuze ati 2020 ndaje gukora mbega uvuze ati ndaje gukora uje gukora iki nabivuze mu kazi ndashaka rero umbwire nize plan ufise urashobora kuvuga ati ndaje gukora ibintu bibishe oya sinje gukora ibintu bibishe antuka mvuze ndashaka rubwira abakunzi ba Welcome Burundi TV eba none mwaka kabisa munyitege ku bintu nibi ama creation nyine nabivuze nkitangura ndavuga ati hari ivyo noba narakoze naratakaje muri 2021 kuko urabizi ntangiragoye radio ariko uko umuntu agenda aratera intambwe buke usanga ariko arongereza ikindi kintu akagira evolution kanaka mu kintu ciwe nanje ni kuvuga ndafise creativity nyinshi numva nshaka gukora muri 2020 mutwa mwarabonye 2021 kandi mukuntera intege kwanyu nanje bica binyongera inguvu nkaca nkoranye n'ibintu bimeze fresh yes ariko ugerageje kuraba navuga yuko abigeme cyangwa se abakobwa bakunda gukora kajya kazi kitangazamakuru guhostinga navuga yuko hariho bamwe bavuga yuko bahura n'ingaruka mbi mbega ku ruhande rwawe kuba ukora kajya kazi ingaruka mbi uhura nazo nizi uvuze uko radio ngerageje kukunganira ngo kubigeme bakora kajya kazi cyane kubigeme ngo sinakobwa mu bisa ngo kubigeme bakora kajya kazi ngo hari ingaruka mbi bahura nazo juste hari igihe uhura n'ikintu ari wowe wavyiteye uri ku kazi kora akazi kawe ugakore neza umenye icyakujanye umenye icyo kurarondera umenye icyo ushaka gushikako hama nk'icyo ubona cyo gushikira nk'ingorane nawe umenye ukuntu ugihunga ukagikita rero mu gihe wakoze uzi neza kuri kurakora n'umutima mwiza n'umutima ukunze akazi arakazi kawe konyene sinibaza ko hari ingorane mushobora guhura nazo mu kazi je ndashaka rumbwire umunsi wa mbere uja kuri micro navuga yuko ntibiba byoroshe s'il vous plaît ntubone tuvuga ni hatayi sana ndashaka umbwire umunsi wa mbere uja kuri micro kabisa ugati umunsi wa mbere uja imbere ya kamera ugafata microphone mbira byari bimeze hiyo histoire gatoya ko ndazi byari bigoye ntutubeshe oya sishobora kubesha ahubwo urenda gutera inkuru je umunsi wa mbere ntangorane cyane nagize ahubwo ingorane nagize ku biganiro bibiri vyakurikiye ikiganiro cya kabiri n'ikiganiro cya gatatu wala abantu kweri byarancanye shaka duha ka histoire gatoya kabisa kivyo biganiro bibiri uvuga yuko wala uburize fresh just kubera ikiganiro canje cya mbere nagikoze n'umuntu tumenyeranye
rero urumva usanga nyene wisanzura fresh ariko ibiganiro bikurikira ndagikora n'abantu nyene ari tumenyeranye cyane kandi nabo usanga mu mwuga wacu babimenyereye cyane urumva nyene abari ikindi kintu rero ugakora ukavuga ati bataratsa kamera ku mutima byawe umutima ugira waguma wiyumvira gute naguma mvuga aha ndaza gukasura ndakasura reka ni hatari biba bigoye men biba bigoye ntubone tuvuga tu ebana ni hatari sana sasa umaze rero gukora bamaze kwasa kamera tuduhe histoire bamaze kwasa kamera nawe urabizi kubera utabimenyereye hariyo n'ibibazo bimwe mu wateguye kubaza ariko ugasanga byagucitse wavyibagiye. Punzi ba Menya TV wamaze kuvyumva biba bigoye man gusa iyo umuntu akoze cyangwa se iyo umuntu agize kinashikako irifo kumushigikira ukamutera intege kudushigikira kwanyu rero no gukora subscribe gusa nta mafaranga tukwatse kora subscribe gusa uzobuduhaye amafaranga yes tukiri ngaho nyene rero wavuze ati 2020 kabisa ndaje gukora kandi twese 2020 no kurande gwanje kabisa Ebana. Jewe mfise ibisazi. 2020. Mama, shaka igikomba ubu. Shaka igikomba. Sabavuga ngo harabavuga ngo ntibananirwa wallahi 2020 ebana murananirwa tu. Ahubwo ibikorwa nivyo vyivugira. Ahubwo 2020 nanje nje ntananirwa. Reka nayo mvuga uko. Winjiye mu mugwi w'abatananirwa. Mr Radio mu mugwi w'abatananirwa nanje 2020 namaze kwinjirayo kabisa. Mbega tukiri ngaho nyene rero mbega ubona ibi bintu ku ruhande rwawe iri kurabikora uba wumva cyangwa se ubona imbere cyangwa se vision ubona wifuza gushikaye kuko hari benshi babikora uno munsi bakabikora nka feelings kuvuga ati yanje imbere ya kamera mugenzi wanje mbone nje imbere ya kamera mama wanje mbone cyangwa se bene wacu bambone mbega ku ruhande rwawe iri kurabikora uba wumva wifuza iki ivyo umuntu aba yifuza ni byinshi cyane kuko nabivuze yuko intango ibigoye ariko ko umuntu agenda aramenyera bukebuke ni byinshi umuntu aba avuga ati nukuri jewe muri ibi bintu ndimwo ndakeneye gushika ngaha nka jewe rero na jewe aho ndi no munsi sinifuza yuko higeje ari hanzobandi nevo yiwe kandi ngire n'ubumenyi bwinshi muri uwo mwuga wacu hama Imana idufashije naho ndabizi yuko muzogenda murabibona mu bikorwa vyonyene kuko ngo ibikorwa nivyo vyivugira hari umuntu avuga mu majambo ugasanga ariko aribeshera ariko ukoze ibikorwa vyonyene meme n'abantu barabibona bakavuga ati kabisa ariko rero nuvuga ko hari ivyiza umaze kubona mu gihe bimazemwo hari ibintu vyiza umaze kubona uvuga ati kabisa abafana respect ivyo vyiza Iziza amaze kubona ni byinshi cyane vraiment ngerageje hariho umunsi twagira formation y'aba YouTubers twaragiye muri formation abantu badukuriye batanguye umwuga wacu kera cyane reka nshimire cyane Alenova ahari hose nshimire ige baradufashije cyane baratwungura ubumenyi turunguka byinshi baraduha impanuro novuga ko ari ikintu cyambere noba narungutse cyane kuko ndavuga ati hari ibintu nahora nkora ariko ubu ntazosubira gukora kuko nahawe formation hari ivyo nungutse hari ivyo namenye ntarinzi ni byinshi remaze kunguka kuva aho nanguriye iki gikorwa ni byinshi namenye ntarinzi hama nshimira cyane ku bantu mubandanya muntera intege kuko muntera intege nanje numva vraiment yuko ibintu biko biraza nkacankora n'inguvu nyinshi cyane yego ariko rero abantu bacika intege novuga yuko nibaza je ku ruhande rwanje ndemeza yuko ibi bintu bikora uri umuntu ucika intege woca ubiheba yes kuko ari gikora ikintu kabona commentaire ewana ijiremereye uramaze kumva ikintu kiremereye sana ikintu kiremereye gusanga nk'ubu uri umuntu kabona baguhaye kiya kiboro cyo ku modoka inyuma bacita gutega abantu container guhaye container uyikorere unoyishobora gabasha hariho commentaire rero ugasanga iremereye gusubya kote reka jewe ari abantu bambwira oya nukuri nuzi gufata kamera uribaza nuzi gufata kamera abandi kumva ngo ngo kubera ko ngo abandi bakobwa bagiye kuri kamera ngo barisiga neza bakagira make up bakagira ngo ariko ugenda
nanjye ndavuga ati kabisa ahantu kweri gusa icyo nk'icyo cyo kuvuga ngo barisiga ibiki n'ibiki ibyo nta mwanya byantwaye kuko umuntu wese bivana n'icyari bivana n'ibyo akunda ariko nufise rero ngo nuzi gufata kamera wallahi naravuze ati aha hantu ni hatari. Yes bakunzi ba Menya Talent TV icyo no gusaba gusa kabisa nguma ndagusaba kandi nzoguma ndagusaba kora subscribe kuri Welcome Burundi TV kuri Menya Talent TV kuko ni mwebwe ba boss wowe uri kuraturaba niwo mu boss wacu man kora subscribe rero kugira ngo uduteze imbere. Yes tugarutse kandi gatoya ku muga wawe navuga yuko wavuze byinshi ravuga ati hari aho nifuza kugera hari ibyo nifuza gushikako mbega mu gihe kugira ushike kwaza ijya ndoto zawe nibihe bintu uri kurategura ko navuga yuko nta kizana mbega kugira ushike ku ndoto hari byinshi ucamo hari mitego ugendura cyamwe man sibyo hari abaca mu mitego rero gacubona ati imitego ntibura nyene kubera umuntu wese yari karakora ikintu nabura aga challenge bahura nako ya niba bahura n'ama challenge bagaca bahe oya abo ni baba bi abo kurgo ruhande ntabo bantu bameze uko we wumva baba hari abantu bakora ibintu bavuga ati siyo tala yabo je no shando bashira mwomo ahubwo rero ndakubwire mu gihe uhuye na challenge uri mu kintu cukora ushiremo inguvu kuko uri kurakora ikintu ntuhure na challenge ntuzoterana imbere nukuri ya rero ibintu byose tugenda turakora duhura n'ibibazo bimwe ariko nibitubuza kwa avance ya yes nanje kintu uvuga kabisa ebana ahubwo je ebana just nchiki najewe nukuri ucitse intege ivyo washaka gushikako biba usanga batinya ama commentaire ngo mabi ariko nimwibuke yuko commentaire zibi s'il vous plaît niguha energy kavuga ati wow kumva yuko uri strong je commentaire ahubwo zibi ahubwo ndazikunda sana gusomya ega nizo nyene nabivuze nizo ziguha inguvu zo gukora uvuga ati nimba ahantu nakoze ibintu bitaboneka fresh foko nkosora ucushiramo inguvu rero kugira ugikosore kugira mu kiganiro zotanga gikurikira ka kantu kazobe kavuye ya kabisa je ngerageje kuraba neza mbona umengo urazi no kuririmba ugaze kumva sound cyangwa mu muzisi urazi ijyo nyene fisi numva ari bi cameraman sivo ni fresh sauti ni fresh ndabesha sauti ni fresh agenda sakwaza undirimbira akantu gatoya basi indirimbo zini sinzi kuririmba okay navyumvise indirimbo zini sinzi kuririmba vraiment no bandaguhe suremera ko nta muntu atazi kuririmba ushaka amajwi yose abaho ari ryambe ari ryakabe ari ryanyuma ijwi ribiri hari ni ryanyuma sindabizi vy'amajwi ko sinigeze ninjira muri kwa saka rero ndirimbira akantu gato mama ye ushaka ndakuririmbire wala ndaririmba umuririmbye kunda ga mu rundi ni kuvuga yuko ariko nk'umu journaliste novuga yuko baca bakubona bari yabaja basi indirimbo kunda basi indirimbo nkunda zose ndazikunda kuko mvuze ati ngwinda yanka ndashaka rero ndirimbira akaririmbo kamwe basi akakuzamo imbere y'utundi ukandirimbira apere zose kupa inamba zose broka umwana yande byase nagiye kwazi kurima byose umwana arandenze wese nikata azotuma nishira down imbere yiwe mbembaus kanizwe nk'icyamare wagwa jana gatene turabaririmba mutubabare sana usubire mu genda here we go apere zose kupa inamba zose broka umwana arandenze yanchanze atumye wese nikata azotuma nishira down ibere yiwe bas kandi jingi cyamare umutima wose akana kacakiye Call me Mr. Aye, yeah. Away, far away. Yes, bakunzi ba Menya Talent TV wamaze kuvyumva. Cameraman ni fresh. Arazi kuririmba. Ni good. Yes. Yes.
Yes bakunzi ba Mijotane TV no kugira turyoherwe wangu urabizi namwe muba mukeneye kwishima sivyo none ifo ko tubagirira akantu kugira ngo uri kuraba ikiganiro kuri basha mumbabariye sinzi kuririmba amfatiyeho urumva nyene nije ujyanje ariko kurande rwanje urabizi sure oya nucu bivuga kubera turi kumwe nuko no ku ruhande rwanje arabizi sivo cameraman urabizi nanje urabizi none wumva ari ndayatsi ariko usanga mumenze sinzi okay reka twibandanirize yes nakubwira ati urazi kuririmba kandi ahubwo uzoje muri studio kore kibombe bakunda kuvyita ibibombe wavuze ko 2021 ebana ari ugukora bisigura ko nindi indirimbo nako 2020 indirimbo kila kitu cyose ni pum pum ndirimbo ariko sha natayo yo kuririmba mfise natara yo kuririmba mfise from yes tukiri ngaho nyene rero reka twigarukire kwanza ku bintu bigiye bitandukanye ngaho muri entertainment cyangwa se ibintu biba biriko biravugwa hirya no hino cyangwa se amakuru twigarukire rero kwanza tuyage gatoya hari benshi bavuga yuko abakobwa iyo umukobwa afite amafaranga menshi akunda gutwara abagabo babandi mbega kuranze gwaye nk'umwigeme ibyo binovuga yuko hari benshi batabitaho uravuga ati gute umuntu yo gutwara umusheri oya izo cyangwa uvuze contraire ngo umukobwa afite amahera atwara abagabo babandi sinibaza abagabo abasheri byose arajanira oya naco ndabiziko ahubwo uvuga ati umugabo afite amahera menshi atwara abakobwa babandi aho nico kintu tumenyereye no ariko biriko biravugwa cyane mu Burundi ahubwo ni hatare yuko abakobwa bubu basikiye batwara ubu abagabo so batwara abakobwa no abahungu so batwara abakobwa ubu abakobwa nabo batwara abahungu yes niko biriko biravugwa yes benshi bavuga bashakunda kuvyita ngo bararongowe hari abaririmbyi bamwe na bamwe ngo bararongowe abakina ngo rero kamwe akarorero ni bajyanye nabonzi bajyanye ndazi kubazi wamubakoresha n'ibiganiro bajyanye nje naho nzi kuko nico gituma niki kintu numva congora kwishura nabonzi vraiment nobambeshe sinzi ko ivyo bintu binabaho kuko hari benshi bakunda kuvuga yuko abigeme bari Saudiya bakuze gutwara abasheri babandi ubona benshi bavyidoga nk'abakelsi n'abandi bagiye batandukanye bavuga yuko abigeme bari Saudiya bakunda kubatwara abasheri urazi oya nibyo wapi oya nje namsheri bantwaye kweri sinobesha hama nuze ugerujije umuntu n'umuswarimo urumva uvuze ngo umuntu ngo abantu ngo bivugwa yuko ngo yatwaye umusheri okay vyavuzwe ariko nusiyo neza ntavyuzi ntavyo urabona rero ivyo bintu nuwavyumva ntagire ikintu uzobivuga ko kuko navyuzi nuri siyo ushobora kuvuga ibintu bitari ivyo utazi neza ugasanga ubigiriyemo ingorane rero iyo kayashitse uca wigira nyamuragi kuko atavyo ubuzi ntuze kuja kuvuga ibintu utazi yeah kwanza reka mbanze niramukirize abakobwa bari muri Saudiya n'abari Oman n'ahandi hantu heshi umva uvuze ati abakobwa bari Saudiya na Oman ngo reka ndabiramukirize cyane ahubwo aho bari nyene bavyumve ko ndabaramukije cyane bubaho Oman sinzi n'ahandi bubahwe cyane kuko urabizi mvuze ngo dive already kuko urabizi kenshi iyo bavuye ngaha bagiye guhiga amahera bagiye guhiga ubuzima rero uri kuravuga ngo amahera ngo yabo ngo bayaha abagabo no ntibaba bagiye guhiga amahera baha abagabo baba bagiye guhiga amahera azobafasha gutunga imiryango yabo no kugira aho bigejeje bonyene rero mu gihe nawe nimba mwarakundana n'umuntu musohokana hama agakundana n'undi ari Saudiya si kuvuga yuko ngo amukunze kubera amahera ngira hariho kubera abantu hariho usanga mu rukundo hari ibintu byinshi bitandukanye ariko usanga atana valeur wamuha rero akironkera undi amuha valeur azi icamaze kuriwe agakundana nawe rero abantu bagaca batangura kwibaza byinshi ngo akunza amahera yirukiye ibiki n'ibikino kuko hari ico yabonye gishobora kumuhesha icubahiro gishobora kumushikana kuvyo yifuza wewe utahora ngira ngo umukorera muri horasho mwarimwo utahora cyangwa ugasanga bahuye n'umuntu yifitiye vision nawe afise vision nawe sinzi ivyirimo hari abakobwa dive cyangwa abahungu iyo bari mu rukundo ari kwinjoyinga gusa ata vision bafise atakintu kimwe bashaka gushikako rero nawe mu gihuye n'ufise vision nawe ifise muca mu avance uwadafise vision nawe
urumva bica bihagarara rero agashavuka akaca kabatwara ngo birukiye amahera ibiki n'ibiki oya ahubwo nimba vyaragushikiye umumeke wawe akigira canke sinzi reka ndakubwire ati pole sana hari ivyo usanga utamuha agaciro ndazi ego ku ruhande rwavuga ati abademu bari Saudiya na Oman barababeshera sinzi barababeshera kuko amahera bagiye guhiga sayo guha abagabo ndavyibaza je nibaza ko bababeshera rero ego ku ruhande rwawe ati amafaranga wakoreye kabisa wagiye guhigira umuryango wabiri yashuvre murazi kuntu bibabaje kumva amahera wakoreye ijoro n'umutaga barakora cyane ugacumva ngo ariko yaha abagabo oyaye sivyo je nibaza ko bababeshera cyane ego yes kabisa ndibaza nanje ku ruhande rwanje navuga yuko babeshera kuko ugerageje kuraba abakuzi ba Menya Talent TV tugerageje gushira ibintu mu gaciro cyangwa se tugerageje kuvuga ukuri abakobwa bari Saudiya cyangwa se Oman navuga yuko baba bagiye kurondera ubuzima bw'abana babo hari benshi bagenda bafise imiryango hari benshi bagenda bafise ibibazo mu miryango iwabo cyangwa se bafise indoto ifuza kugera ko sinumva rero muri uwo mwanya yamaze kugenda kurondera ubuzima kandi benshi bagenda bafise amaproje ndabeshi cyane gose ego ngiye kubera shagura parcela ngiye kubera shaka kwigisha abana banje kwishure ryiza sinumva rero ko hageze ko arunka ya mafaranga sinumva yuko ivyamujanye cyo bihindura agacaba abahungu oya vraiment nukubabeshera nukuri ego ngarababwiye ati mwuba aho muri hose nimba muko muradukurikirana mwubahwe kandi mubandanye mugira subscribe ku batarayikora partage na commentaire kugira natwe tubandanye tugira intege mu bikorwa byacu yes kabisa mwamaze kuvyumva numwigeme ameze fresh numwigeme yambaye agapira kanditse ko welcome Burundi TV ndibaza cameraman ashaka kuzuminga ukabereka kwanza sivyo na kalogo keza sivyo subscribe bakunzi ba Menya Talent TV namwebwe mwabakobwa mu muri Oman no muri Saudiya muze mugire subscribe kuri channel yacu ya YouTube hamanye n'ibintu bibandanye bigenda fresh yes kabisa ucukura no kuri Menya Talent TV rega twese turi bamwe ni wakora ucukorana hari yateza imbere bene wanyu teza imbere abarundi apana ukora subscribe kuri channel zo mu Rwanda abarundi utaradukorera bazo dukorere hamwe no mu Rwanda ugenda ubakorere ibe one love ndabesha yes tumera nk'abasoza rero nikiye kintu wobwira abafana bawe muri rusange nikiye kintu wobwira abafanzi ba entertainment cyangwa se ariko dashaka kwanzwere akajambo kanyuma karungike ku bigeme bari Saudiya na Oman abigeme bari Saudiya na Oman mugerageje kumva ivyo babavugako kandi namwe mukaba muzi neza icyabajanye nuko musha mukorana intege mugakorana intege vraiment hamwe bamwe bose babavuga nabi umusi mwaje mukagaruka mu Burundi ahubwo ari bo bazoba bambere mu kubavuga neza ego yes kabisa akajambo reka nyuma kubakunzi bawe cyangwa se kubakunzi ba entertainment muri rusange navuga yuko bamwe bagukurikirana nabajya bataragukurikirana ko ndazi bose bategezwa kuzogukurikirana ndashaka rero babwira akajambo kanyuma ubabwira ati 2020 ebana kubakunzi ba entertainment nkuko yabivuze dukore mu rukundo one love dufashanye duterane intege mu bikorwa byacu kuko bavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama nimba mu bikorwa byanje ubona yuko hari kitagenda neza nyegera umpanure umpe ama feedback uvuga ati iki wagikoze uko foshanje ugikore guce kugira nanje nyene nce mbandanya ngira inguvu zo gukora bya bikorwa navuga ati nshaka gukora muri 2020 ahubwo rero nce ngira inguvu zidasanzwe cyane ego yes rona hano twicaye navuga yuko ntituri muri biro ariko ni wakora subscribe tuzokwicara muri biro natwe tuvuga ati ebana umufana yatumye twicara ahantu urumva ni wakora ivyo bintu nawe uzobona yuko waduteje imbere rero reka ndagushimire kubona waduhaye time ndabwira ati merci beaucoup wakoze kuza wakoze kwemera kuyaga n'abafanzi ba Menya Talent TV n'abakozi ba entertainment muri rusange ndabwira ati merci beaucoup hama ngerageje kukunganira ku kintu uvuze ngo murabona hano twicaye si muri bureau urazi radio ndakubwire ikintu kimwe erega iterambere si ryo muri bureau gusa no naho no ndiko ndakora mu ibarabara ariko nkabona yuko ndiko ndakora ikintu kizozana iterambere kuri je kikazana iterambere ku gihugu canje naho hoba hehe ariko essentiel nuko mbona hariho development bivuye mu maboko yanje
aho nzokwishima cyane simpaka ngo tugende muri bureau no ntituzokwigayo twese bashe oya ariko tukiri ngaho nyene wabona novuga Landry promoter ari kumwe na everybody imbecile cameraman hii top tv ndavuga ati kwanza ewa namubaho sana Landry everybody big up sana big brother ewa ndabemera sana big brother tukiri ngaho nyene wabona baheruka kuzana ikintu gishasha 2020 bahitanguye bameze fresh biro imeze fresh nifuza yuko nibaza yuko nabo nyene nta muntu yangiterambere yo nta numwe kwicara muri biro niwa kora subscribe rero uzoba wemeye ko twicara muri biro mbega ku ruhande rwawe mbega kiya kintu barandiri promoter bashitse ko ku ruhande rwawe nk'abantu bari mu mwuga umwe ku ruhande rwawe wavyakiriye yo navyakiriye neza cyane kuko nakubwiye ati ni hahandi nyene umuntu agenda arahura n'ama challenge ariko friend of ugasanga ibintu uko bigenda neza uri uko Landry amaka yamushikiyeko nivyari vyoroshe cyane ariko rero kuba ari muri rya office yiwe ubu yicara akavuga ati ndicaye vraiment yarabikoreye urumva yarabikoreye cyane rero natwe nitwakora tuzohura n'ibidutera intege ariko ntibizotubuza ko avansa nkuko nabivuze mu ntango aho turi no munsi hirya byose tuzoba turi dukorana umwete n'urukundo basha dukunda akazi kacu tumenye neza ico dushaka gushikako ndazi vyose ivyiza biri imbere bizogenda neza ego Isaac TV urabona yuko abucayugurura radio tubwiye ati Isaac mutere imbere sana sivyo that's not one day ibintu bizogenda cyane gose ikuru gusa no kudatika intege mudusigikire gusa muduhe support ukore subscribe gusa hamatuko ya gikorwa ukirabe uzoba uri kuri duteza imbere byatare ndavuga ati na partage tuguhaye link yipartage kuko twayiguhaye kugira udufashe urumva yabivuze yuko muraba boss bacu ego cyane rero ku bantu nyene ku bantu mudutera intege mubandanye cyane hama urazi umuntu nabura abansi div kandi star boy niwe yabivuze yaravuga ati jewe nkoze nkabona umuntu ari karangwanya nce ngira inguvu kandi nanje nabivuze rero ibintu byacu bikabandanya bigenda neza ndabizi yuko uno munsi turi ngaha hirya y'ejo tuzoba turi ahandi hirya y'ejo naho tuzoba turi ahandi kure cyane mbere sinzi tutibaza yuko tonashitse ariko tukabona Imana iradufashije byose bigenze fresh turahashitse merci beaucoup nawe yes bakuzi ba Menya Talent TV bavuga ati uno munsi turi mu kwa kangahe cameraman turi mu kwa kabiri bavuga ati mu kwa gatatu nzoba nicaye muri biro kandi kubera wewe nyene ndabesha yes reka ndagushimira kurikiranya iyi interview ntibagire gukora subscribe kuri Menya Talent TV ntibagire gukora subscribe kuri Welcome Burundi TV kugira ngo uduteze imbere kuko nakubwiye ati niwe mu boss wewe nyene ukura turaba niwe mu boss niwe dukorera udahari twoce dutaha ariko kwemeye ukaturaba waduteje imbere yes wowe wabikoze re big up sana wotarabikora akora subscribe kuri channel nakubariye Menya Talent TV no kuri Welcome Burundi TV yes wowe wabikoze big up sana umuntu wagaciro cyane wotarabikora please ntugende utabikoze yes ni Mr Radio kuri micro ya Menya Talent TV ndakubwira ati we love you so much dusubire ubutaha ciao twari kumwe n'umwigeme mwiza Gihozo Honorine yeah bye we love you so much